Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aho hose muherereye. Uno munsi tuza kugaruka ku bice 15 bikuru bikuru byaranze igice ca mbere c'ihiganwa rya Primus League Burundi mu mwaka w'inkino wa 2020 ushira umwaka wa 2021. Ibisindo amajana 287 nivyo vyinjijwe mu nkino amajana 240 igice ca mbere c'ihiganwa mu mwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021. Imuhira habonetsemwo ibisindo bigera kwijana na 59, hanze y'imuhira hinjira ibisindo 128. Imigwi yanganije incuro 30, incuro 13 zose inkino zarangiye ari ubusa ku bundi, incuro 12 imigwi inganya kimwe ku kindi, incuro zine imigwi inganya ibisindo bigera kuri bibiri ku bindi, incuro imwe yonyene niyo yagaragayemwo ukunganya kw'ibisindo vyinshi, ni kuvuga ibisindo bigera kuri bitatu ku bindi. Intsinzi 89 nizo zabonetse mu nkino amajana 240. Imuhira habonetse intsinzi zigera kuri 56, hanze y'imuhira haboneka intsinzi zigera kuri 33, ni kuvuga victoire à domicile na victoire à l'extérieur. Urukino rwa mbere rwo kunganya rwagaragayemo ibitsindo vyinshi rwaheze ari bitatu ku bindi, n'urukino rwahuje umugwi wa Kayanza United n'umugwi wa Interstar. Intsinzi yisubiyemwo cane yari ibitsindo bigera kuri 2-1, yagarutse incuro zigera kuri 13. Inkino zibiri zagaragayemwo ibitsindo vyinshi ni urukino rwahuje umugwi wa Aigle Noir the Fighters rwakiniwe ku kibuga Nkurunziza Pierre Peace Park Complex ariya mu ntara ya Makamba. Urukino rwarangiye uwo mugwi wa Aigle Noir the Fighters wirahiye umugwi wa Musongati Football Club ibisindo 4-3. Urundi rukino rwagaragayemo ibisindo vyinshi rwahuje umugwi wa Flambeau du Centre n'umugwi wa Kayanza United. Urukino rwakiniwe ku kibuga Ingoma mu ntara ya Gitega. Urukino rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi wa Flambeau du Centre abakinyi umumenyereza Omar Nakagero ibisindo bigera kuri 6-1. Umugwi wa mbere watsinze ibisindo vyinshi ni Flambeau du Centre watsinze ibisindo bigera kuri 26, ukurikirwa na Rukinzo Football Club ibisindo bigera kuri 22, Aigle Noir the Fighters ibisindo 22, Bujumbura City ibisindo 22, Olympic Star ibisindo bigera kuri 21. Umugwi wa mbere umaze gutsindwa bike ni Olympic Star umaze gutsindwa 11, unganya n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique 11, Flambeau du Centre 12, Rukinzo Football Club umaze gutsindwa ibisindo bigera kuri 15, Musongati uza mu kibanza ca gatanu ibisindo bigera kuri 16. Umugwi Olympic Star niwo ufise ikibanza ca mbere mu migwi imaze kuronka intsinzi y'amanota 3 kenshi yisubiriza n'incuro 8 zose, ni kuvuga 8 victoire, ukurikirwa na Flambeau du Centre, Rukinzo, Le Messager, Vitalo Football Club na Buja City. Yose hamwe yamaze kuronka intsinzi igera kuri 7 mu nkino 15 z'igice ca mbere c'ihiganwa rikuru rya Primus League Burundi. Umugwi wa Muzinga Football Club niwo mugwi uza ubwa mbere mu gutakaza inkino nyinshi, ni kuvuga bamaze gutakaza inkino zigera ku 10, 10 défaites, ukurikirwa na Bumamuru 8, Buja City 7, Les Elephants 7, Atletico Academy 7. Umugwi wa Buja City niwo umaze kunganya gake incuro imwe gusa mu nkino 15 bamaze gukina. Imigwi ya Musongati Football Club na Royal Football Club niyo ifashe ikibanza ca mbere mu kunganya cane incuro 6 zose mu nkino zigera kuri 15 bamaze gukina. Abanyegoli batatu bamaze gutsindwa bike mu nkino bamaze gukina, ariho Ndikumana Juma umunyegoli w'umugwi wa Olympic Star amaze gutsinda ibisindo bigera ku 9, amaze guheza urukino amaze guheza inkino 7 adatsinzwe n'igisindo na kimwe, ni kuvuga clean sheets zigera ku ndwi. Yafashije umugwi we gutsinda incuro 8, kunganya incuro 3, yatsinzwe inkino zigera kuri 3 mu nkino 14 yakinye za Primus League. Uza mu kibanza ca kabiri ni umunyegoli w'umugwi wa Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega, amaze gutsinda ibisindo 8, yakinye inkino 6 adatsindwa, ni kuvuga clean sheets 6, atuma umugwi we uronka amanota 3 ku ntsinzi zigera kuri 6, atsinda rimwe, anganya incuro zigera kuri 5 mu nkino 12 yakinye muri Primus League Burundi. Umunyegoli afata ikibanza ca gatatu ni Onesime Rukundo wa Messager Ngozi mu nkino zigera kuri 13 amaze gukina, yahejeje inkino zigera kuri 4 adatsindwa,
amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 15 na clean sheets zigera kuri 4. Muri uno mwaka wa 2020 igice ca mbere c'ihiganwa abo banyegoli niho tubafatiyeko kuko nibo bakinye inkino nyinshi, abandi wasanga bagenda bakina bagabura inkino nko ku ruhande rw'umugwi wa Burundi Sport Dynamique, umunyegoli azwi kw'izina rya Moise Alidi, umusore akiri muto cane asanzwe akina no udashikana imyaka 20, bagabuye inkino n'umunyegoli basanzwe basangiye ico kibanza ku ruhande rw'umugwi wa Burundi Sport Dynamique, niyo mpamvu tutamushizemo. Tubafatiye cane ku banyegoli bamaze gukina inkino nyinshi mu gice ca mbere c'ihiganwa rikuru rya Primus League. Dusozere igice ca gatanu ari igice c'abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo vyinshi, babiri baza ubwa mbere ni umusatirizi w'umugwi wa Interstar azwi kw'izina rya Murutabose Emed, mu nkino amaze gukina amaze gutsinda ibitsindo bigera ku 8, akurikirwa na Shaka Trésor Banganya wewe asanzwe asatira ku ruhande rw'umugwi wa Vitalo Football Club, ageze nawe nyene ku bitsindo bigera ku 8. Tugerageje rero kuraba ukuntu vyari bimeze cane cane mu mwaka uheze, inkino 15 yari mu mwaka wa 2019, aho twabonye yuko imigwi yasinze ibitsindo vyinshi kuruta uno mwaka, kuko nkuko nabibabwiye umwaka uheze muri uno mwaka, kuvuga umwaka uheze wa 2020, kuvuga igice ca mbere c'ihiganwa, ibitsindo bigera ku 287 nivyo vyinjijwe. Muri uno mwaka, mu mwaka wa 2019 naho turabona neza yuko hari habaye ico nokwita progression mu rurimi rw'ikinyamazuru, kuko binjije ibitsindo bigera ku 298, tugaca turaba tubona neza yuko muri uno mwaka habuzemwo ibitsindo bigera kuri 11, kuvuga yuko habaye baisse ku busatirizi bw'imigwi isanzwe ikina mu cicaro ca mbere muri uno mwaka w'inkino wa 2020 ushira umwaka wa 2021. Tugiye kuraba rero ukuntu imigwi yagiye iranganya, nabwiye yuko mu mwaka wa 2020 habonetse ukunganya incuro zigera kuri 30. Mugabo uno mwaka, mu mwaka wa 2019 naho tubamenyesha yuko habonetse ukunganya incuro zigera kuri 31, aho imigwi yanganije incuro 13 gusa ku bundi, banganya kimwe ku kindi incuro zigera kuri 16, banganya incuro imwe gusa bibiri ku bindi, hama banganije kandi nkuko vyabonetse mu mwaka wa 2020 3-3 incuro imwe, n'urukino rwakinywe kw'igerekezo rya 26 ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2019, gwahuje umugwi wa Olympic Star wanganije n'umugwi wa Atletico Academy ibitsindo bigera kuri 3 ku bindi. Mu nkino zigera ku 240 nkuko nako ndabibabwira rero, zakinywe mu gice ca mbere c'ihiganwa mu mwaka wa 2019, habonetse inkino zitari nke, habonetse ibitsindo vyinshi. Tubamenyesha yuko habonetse nk'urukino rwahuje umugwi wa Bumamuru n'umugwi wa Vitalo, muravyibuka, rwakinywe kw'igenekezo rya 27 ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2019, umugwi wa Bumamuru wiraye umugwi wa Vitalo ibitsindo bigera kuri 5-2. Urundi rukino, izindi nkino zabonetse ibitsindo vyinshi, nk'uko urukino rwahuje umugwi wa Aigle Noir the Fighters wari wakiriye umugwi wa Flambeau du Centre hariya mu ntara ya Makamba, wabasinze watekera ibitsindo bigera kuri 5-2. Score nk'iyo nyene mu rukino rwahuje umugwi wa Buja City n'umugwi wa Ngozi City, urukino rwakinywe kw'igenekezo rya 5 ukwezi kwa Gitugutu, rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi wa Buja City ibitsindo bigera kuri 5-2. Urundi rukino tutokwirengagiza n'urukino rwahuje umugwi wa Messager Ngozi wari wakiriye umugwi wa Lilia Football Club, yari kw'igenekezo rya 7 ukwezi kwa Nyakanga, habonetse mu ibitsindo bigera kuri 6-0. Hama tugiye turaraba rero ku migwi, umugwi umwe ku yindi, umugwi wanganije gake n'umugwi wa Lilia Football Club, ndetse waciye ufata n'ikibanza ca nyuma cyo gukoroka mu cicaro ca kabiri, wanganije rimwe mu nkino 15 z'igice ca mbere. Umugwi wa Burundi Sport Dynamique nawo wanganije incuro zigera ku ndwi. Hama ku migwi yagiye iratakaza
yatakaje gake gashoboka mu gice ca mbere c'ihiganwa ya 2019 yari umugwi wa Messager Ngozi n'umugwi wa Musongati watakaje urukino rumwe rumwe gusa. Hama ku rundi ruhande naho tubamenyesha yuko umugwi wa Ngozi City nawe nyene wakorose icicaro ca kabiri watakaje inkino zigera kuri 11 zose mu nkino zigera kuri 15 z'igice ca mbere batanguye. Hama tukamenyesha kandi yuko umunyegori Onesime Rukundo niwe wenyene yari yafashe ikibanza ca mbere mu nkino zigera kuri 14 yakinye, kuko urukino rwa mbere ni yarukinye rwabahuje n'umugwi wa Olympic Star batakarije hariya mu ntara ya Muyinga, batakaje mu ntara ya Ngozi ibisindo bibiri kuri bitatu kuri kimwe. Onesime Rukundo ni yakinye muri urwo rukino, aho byabonetse yuko mu nkino zasigaye 14 yakinye yahagaze neza, kuko yasinze ibisindo bigera kuri bitandatu gusa mu nkino zigera kuri 14 yakinye. Imigwi yatsinzwe vyinshi ari umugwi wa Ngozi City wasinze ibisindo bigera kuri 32, umugwi wasinze ibisindo vyinshi mu gice ca mbere, kuvuga mu nkino zigera kuri 15 za mbere mu mwaka wa 2019 n'umugwi wa Flambeau du Centre wasinze ibisindo bigera kuri 27. Urabona neza yuko hariho ico no kwita difference, kuko muri no mwaka bageze kuri 2020 hariho difference, kuko umwaka uheze bari bashitse ku bisindo bigera kuri 27, no mwaka bahagaze ku bisindo bigera kuri 26. Hama nitogarukira ngaho tubamenyesha yuko tugereje kuraba mu mwaka uheze n'uno mwaka biraboneka neza na neza yuko umwimbu wari wifashe neza mu mwaka wa 2019 mu nkino 15 zatanguye, kuko Messager Ngozi niwo waramutse ikibanza ca mbere mu nkino 15 bari bageze kuri manota agera kuri 32, bari bamaze gusinda inshuro 9, banganya inshuro 5, basindwa urukino rumwe. Ama mu mwaka wa 2020 Olympic Star niwo waramutse ikibanza ca mbere, bafise amanota agera kuri 27, bamaze gusinda inkino zigera kuri 8, banganya 3, basindwa inkino zigera kuri 4. Hama tugeranije no kuraba imigwi ifashe ikibanza ca nyuma, twamesha yuko muri uwo mwaka wa 2019 mu gwa Ngozi City niwe waramutswa ikibanza ca nyuma, wari ufise amanota agera ku 8, wari umaze gusinda inkino 2, unganya 2, usindwa inkino zigera kuri 11. Hama ku rundi ruhande naho ni Muzinga ubu muri uno mwaka wa 2020 umwaka uheze, kuvuga mu nkino 15 zirangiye, niwo waramutse ikibanza ca mbere, ikibanza ca nyuma murantunga, kuko wari ugeze ku manota agera ku ndwi, kuvuga yuko ariho difference y'inota rimwe gusa ugeranije kuraba mu mwaka uheze. Ni Muzinga ufise amanota 7, umaze kunganya inshuro 4, usindwa inshuro 10, ukagenda ukaraba ukaba ufise intsinzi imwe gusa mu nkino 15 umaze gukina. Hama tugiye turaraba naho migwi ivuye mu cicaro ca kabiri, turabona neza na neza yuko mu mwaka uheze imigwi yari ihagaze neza, kuko turashobora kuvuga nk'umugwi wa Burundi Sport Dynamique wari uhagaze mu kibanza ca gatandatu nyuma y'inkino zigera kuri 15, Kayanza United ikibanza c'8, Interstar ikibanza c'10. Hama ku rundi ruhande na muri uno mwaka turabona neza na neza yuko imigwi yavuye mu cicaro ca kabiri duze mu cicaro ca mbere nibiriko biragenda neza cyane, kuko nka Royal uhagaze mu kibanza ca 12, umugwi wa Les Elephants uhagaze mu kibanza ca 14, Muzinga Football Club nawo uhagaze mu kibanza ca nyuma ikibanza ca 16.